hari ibintu bibiri udakwiye kwitiranya transparence hamwe na confidentialité. Aho uyu munsi abantu benshi bakunda transparence au lieu de confidentialité. Abantu bakunda kwiyerekana kurusha kugira ubuzima bwabo ibanga. Muri iyi video ngiye kugusangiza amabanga atandatu ukwiriye kugira ibanga nimba ushaka yuko ubuzima bwawe bugenda neza, ushaka kubana neza n'abandi mu kibano, ndetse udashaka gusambura urukundo rwawe budakeye na kabiri. Ntabwo ubuzima bwawe mugenzi ari publicité uko ubayeho, aho ugeze, ibyo ugeze ko no, ntabwo ubuzima bwawe ari kugira ngo bube igitabo rumenywa na bose. Ari nayo mpamvu ndagutumirira muri iyi video, ariko waba uri mushasha ushitse kuri iyi channel, ntukekiranye no gukora sabone, ntukekiranye no kumbwira muri comment waba usanzwe uzi ukwiriye kugira ibanga, ariko kandi ume anglo pouce bleu dojeme kugira ngo mbone yuko video yagushikira. Ikintu ca mbere ukwiriye kugira ibanga ni imigambi yawe uri kurategura yejo hazoza. Buri munsi nunyegeze imigambi yawe yejo hazoza, ureke intsinzi yivugire mu kibanza cawe. Ni wige gukorera mu gacerere ibikorwa byivuga. Hariho umugani wanejereje uvuga ati inyoni ziririmba ijwi ryiza mu gihe ziri hejuru mu bushorishori bw'ibiti binini. Hariho kandi umugani abarundi baciye uvuga ati uwo kwishima yo kwishima ubwanyuma, ndetse n'uwo seka yoseka ubwanyuma. Ariko ikibabaje uyu munsi kandi gihombesha benshi ni kubera yuko umuntu atavuze ibyo ageze ko, atavuze ibyo azokora, atavuze buri kimwe cyose, niyumva yuko yemewe muri societe, niyumva yuko bamwishimiye, niyumva yuko ari umuntu ahambaye, ari umuntu akakaye. Ariko ibyo ni wabigerageza uzomenye yuko uriko urikwegera mu kaga ngiye kukubwira. Najewe niko narimeze, narubura développement personnel et communautaire, ariko ubu narahindutse cyane kugeza naho buri kimwe cyose nkoze ndandeka ibikorwa bikivugira kurusha kugenda mbwira uwo ari we wese jengeze kuri iki, ngeze kwa kwibi na biriya, nzokora ibi ejo na hariya. No, si byiza, kubera yuko iyo ugenda uravugaguzwa imigambi uzorangura, imigambi yawe ihura n'akaga gakurikira. Ubwa mbere uhura na jaro, ishari. Mu by'ukuri abantu barakugira ishari, uyu agiye gushika kwa biriya ngira bishikeko, kuko kubera yuko wabwiye abagenzi bawe ejo nzokugurura esaro, ejo nzokugura shope, ejo nzokugurura salle doce, ejo nzokora ibi nibi na biriya. Muri ico gihe harabyuka ishari. Indi riske umugambi wawe ushobora guhura ni abapessimiste, babantu baza bapfa kudekuraja, ibi ntibizokunda kandi akayabikoze biranka, wewe nawe uzogera, bireka ibyo bintu ndakwinginze. Mu by'ukuri ugasanga uratakaje amahirwe y'ubuzima, amahirwe y'umugambi wawe kubera yuko wabiganiriye buri umwe wese. Indi riske igira gatatu umugambi wawe ushobora guhura nuko iyo uriko uravuga ni nako ugenda utakaza ingufu. Iyo ugiye uratakaza ingufu urava kuri 100% ukagenda kuri 70, ukagenda kuri 50, kugeza naho usigara wumva uri degute, udashobora gukora uwo mugambi kubera yuko abantu bakubwiye yuko udashoboka. Abantu mbere ugenda ubona impamvu zituma uwo mugambi utowushikako. Si byiza mugenzi kugenda uravugaguza ivy'imigambi yawe kubera yuko uba uriko uratanga amahirwe menshi kugira ngo umugambi wawe nturanguke. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiriye kugira ibanga. Ikindi kintu kigira kabiri ni intege nke zawe. Izokubera ikibazo ni wagenda uvuga intege nke zawe, kubera yuko izo ntege nke zawe nizo abantu bazishimikiza kugira badestabilize, kugira ngo bakudekuraje, kugira ngo bakudetruize mu byo uba uriko urakora. Mwetenda kugizo kuri je batanzana muri ibi bya politike byo ku mukuru w'igihugu. Jemba narigiriye kera
uraganiriye umukunzi wawe, sheri wanje ndagukunda, igihe nakubona numva mbuze amahoro, igihe tutari kumwe mbere rimwe na rimwe numva igihe uzompeba nshobora kubura ubuzima bwanje kubera wewe. Icyo gihe umwe muri mwebwe aca yitwaza intege nke zawe kubera yuko umukunda. Rimwe na rimwe uzumva ariko aragupropoza ibintu uzi neza yuko bishobora gusambura umubano wanyu, kubera yuko azi neza yuko niwanka kubikora, kubera yuko wamubwiye yuko wamukunze cyane ataco utokora kubwiwe, uwo nawe azobiprofita agukinishe nk'igipupe. Niyo akubwiye ati dusambane uzokwemera kuko ufise ubwoba bwo kumuheba, wamubariye intege nke zawe. Niyo akubwiye ati ma ibi nibi utabimaye umubano wanje nawe uracika, uzobimuha kubera yuko ufise ubwoba bwo kumuheba, wamubwiye intege nke. Ikindi kintu kigira gatatu ukwiriye kugira ibanga kurusha ibindi ni source de revenu, ni kuvuga aho ukura amahera n'uburyo uronka buri kwezi buri ndwi. Oba uronka amahera menshi kubera yuko ukora ibikorwa bihambaye. Reka ndaguhe akarorero. Ronaldo ni umuntu bavuga yuko ahembwa amahera menshi, ubwo biraca ku marezo sosio kubera ari umuntu wo kuri rezo sosio. Mbere rimwe na rimwe ivyinjiza ayo mahera ni kubera agenda aravugwa. Nayo wewe ubuzima bwawe mu vy'ukuri ntabwo ari ubwo kuri rezo sosio, ntabwo ari publicité nka Ronaldo, kubera yuko nibamenya amahera winjiza nakaga kuri wewe, nakaga mugashaka ingorane, ubwanko, ishari n'inzigo. Shereza numa reka kugenda uravugaguzwa ibyo winjiza, amahera winjiza upangana, ibintu bikwinjiriza amahera uko bingana, kubera yuko niwabivuga uzohura n'ibintu bitatu mbere bishika kuri bine mu buzima, kubera yuko mu bagenzi bawe bahagufi batazoryoherwa kubera yuko bazi yuko winjiza amahera menshi kubasumba. Mbere rimwe na rimwe bizobaviramwo ishari kuko bazoshaka yuko ari wewe ukora buri kimwe cyose. Iyo mwasohotse, iyo muri mu bihe runaka, iyo muri ko muragira ibintu binaka, ari naco kintu kigira kabiri. Ikindi kintu kigira gatatu uba uri expose o jijema. Rimwe na rimwe wambaye impuzu imeze ukuntu barakubwira Elize yambaye ishati mbi kandi yatubwiye yuko yinjiza amahera menshi. Iyo uri kurafungura Elize afungura nabi kandi yatubwiye yuko yinjiza amahera menshi. Mu vy'ukuri abakujija baba beshi, abagucira urubanza bisungiza baba beshi. Ari nayo mpamvu utegerezwa kunuma amahera winjiza, ibyo winjiza uko binga. Ikigira kane usanga abantu bariko baraguprofita. Elize ngurana amahera utayabahaye urwanko ruraje. Elize ngurira iki utakimuguriye urwanko ruraje. Kana akakora iki niki, usanga abaguprofita mu vy'ukuri ari beshi muri famiye. Buri umwe wese usanga ariko araguprofita. Hariho umuntu akuze twaganiriye ati ndageze mu bigero ndashaka kubaka, murazi neza yuko ndi sengo, ariko kandi uwo muntu yaranganiriye ati niwashaka umugore mu vy'ukuri uzomurondere mu gihe utaraba celebrity, mu gihe utarashika ku ibintu ibi nabiriya, kubera yuko niwamurondera hari ibyo umaze kugerako beshi bazoza bisunga ibyo bintu vyawe, nawe bizokugora gucagura. Ari nayo mpamvu iyo bazi ufise ibintu runaka wibise kwa kantu runaka bazoza, ariko kandi muri ico gihe bizokugora gucagura. Niyo mpamvu ukwiye gucereza winjiza bingahe, winjiza ayangana runaka, kubera yuko sivyo bizotuma ukundwa uja hejuru, ahubwo rimwe na rimwe ivyo bizogukwegera ishari n'inzi. Ikindi kintu kigira kane ni kutavugaguzwa mu rukundo rwawe kuri couple yawe. Mu vy'ukuri igihe twariko turaganira n'umuntu akuze, ndakunda kuganira n'abantu, yarambariye ati igihe jewe nariko ndatreta, twari tubanye neza n'umukunzi wanje, twaraganira tukabihuza kugeza yaho twiyumvira yuko twoshiraho ikintu cyo kubana, ariko kandi imbere yuko tubana byabaye ngombwa yuko ngenda kubibwira muri ico gihe bose bamenye ingufu nke zacu zo mu rukundo ndetse n'ingufu zacu barabyishimikiza kugira ngo bashobore kuba borusambura. Mu vy'ukuri uko twari tubanye byarahindutse cyane kugeza yaho urukundo rwacu rutangira kuba afeble. Ibyo byatumye
twankana ndetse turatandukana birangira tutabanye kubera yuko twasohoye amajambo yari hagati yacu, twasohoye ibitugize y'urukundo rwacu. Ari nayo mpamvu na wewe udakwiye kubwira buri umwe wese twasohokanye, twakoze imigambi yiniyi, twakoze ibi na biriya kugira ngo ushobore kwemeza abantu yuko musohokera hahenze, yuko mwaryamanye n'umukunzi wawe kugira ngo wemegwe muri societe. No, ibyo ahubwo ni nabyo bizosambura urukundo rwawe, kuko bariteguye kugira ngo bamenye buri kimwe cyose mu bigize urukundo rwanyu, ari nabyo bazishimikiza nk'intwaro yo kubasambura, yo kubatandukanya. Numa reka kubwira buri umwe wese ibijanye n'urukundo rwawe kugira ngo rushobore kuba rwomara na kabiri ndetse mushike kwihangiro. Iyo rero mukiri mu rukundo muri babiri, ingorane muhura nayo buri munsi murayiganira ko mukayitorera inyishu, ariko iyo isohotse hagati yanyu mu by'ukuri itangira guteza ikibazo n'abubatse. Kirazira yuko ikibazo cyanyu kiva mu cyumba aho murara ngo kigende muri salo, kive imbere y'umuryango, kigende mw'irembo, kirenge irembo, kubera yuko hakububaka bizoba. Ikindi kintu kigira gatanu ukwiriye kugira ibanga ni igikorwa cy'iteka. Uhora ufasha abantu runaka, ukaba iki, ukabakora kiriya, ugabibwira ku marezo sosio, ukabibwira buri umwe wese kugira ngo mu by'ukuri wemegwe muri societe. Icyo si igikorwa cy'iteka, ahubwo ni igikorwa cy'agasuzuguro cyo kwereka umuntu yuko ari wowe umugize. Niwakora igikorwa nkuko Bibiliya ibivuga, mugenzi, ntureke ngo ukuboko kwawe kw'iburyo kubimenye cyangwa kw'ibubafu. Reka ibikorwa byawe byivugire, reka ababanyi abakuzengurutse ari bo bivugira, kubera yuko babonye wakoze igikorwa cy'ibanga. Ikindi kintu gatandatu ari naco cyanyuma ni kumena ibanga y'abandi bantu. Uganirwa na benshi, nk'akarorero Elise Venal, nganira na benshi, inkumi, abagabo, abubatse n'abatubatse, turaganira ibintu byinshi by'ibanga. Iyumvire rero ndiko ndahagarara ngaha kuri rezo sosio kugira ngo nemegwe, mvuge buri kimwe cyose tuba twaganiye n'umuntu kugira ngo shobore kuba no kwemegwa. No, si byiza. Iyo ugenda uravugaguzwa buri kimwe cyose mwaganiriye n'umuntu, mu by'ukuri uba uriko uratakaza agaciro kawe, uba uriko uratakaza icubahiro mu bandi, ndetse uba uriko urihemukira. Ego nibyo, nta muntu ari parfait, twese turi imparfait, ariko mu by'ukuri urakwiye kwibaza iki kibazo: mbega kugira ngo mbane neza n'abandi nuko nzogenda ndavugaguzwa, ndetse kugira ngo ndonke iyi poster nuko mvuga ubundi nabi? Mbega kugira ngo nemegwe muri groupe, muri societe, ni kubera yuko mvuga abandi uko batari, nkabashirako n'ivyo batavuze? Uzomenye muri societe cyangwa mu mubiri runaka muriko muravuga umuntu, nawe ni wagenda ni wewe basigarako. Sigara rero wibaza iki kibazo: ni kihe kindwi cya 18 canke ibirenga ibyo woba ufise nk'ibintu ukwiye kugira ibanga? Nusangize muri commentaire, kubera yuko sindi hano nk'incabwenge, ariko ndi hano kugira ngo tugende twagura uburyo tubana neza n'abandi, kubera yuko development personnel na development communautaire bigusaba kubanza kubana neza n'abandi, kubera yuko abantu aribo baguha ibintu, kubera yuko iyo ubanye neza n'abandi ugira abantu beza bagukikutse, ba bantu baguha ivyumviro byiza, ba bantu bagufasha kugenda kwiterambere ry'ubutunzi. Ariko byose bihera mu mutwe mugenzi. Ari nayo mpamvu ndakubwira ati gumana nanje ntuje kure. Nkuko rero bisanzwe, ntukekiranye no gukora s'abonner, partage na commentaire, ntukekiranye no kumbwira mu by'ukuri ton avis muri commentaire. Comme toujours au micro, c'est moi, Elise Venal. N'allez ni à droite ni à gauche, allons lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.